mwebwe urukundo mwamye mwerekana cyangwa se mugiriranira hagati yanyu mwebwe kuva kera ndetse na nubu muracagwerekana urabona T-Max yaje muragenda muramwakira murasangira ariko abenshi barakoze kuvuga yuko generation y'ubu aba baririmbyi ubu badashigikana cyane nkuko mwebwe mwashigikana kuva kera wibaza ko ari kubera iki Mi generation mina kupenda kukwambia vinanishinda nenda huku na kuchungulia narudi huku na kuchungulia usinikatale mimi utaniumiza mimi kama basi una ungine bwana nifanye basi namba mbili kama wauna nambie yo nateseka sana mimi kila nikikuona na dondaro kila nikikuona na dondaro kusogele ya vinanishinda I love you mama minataka kuwa nawe afu ubona umuziki wa kera utandukaniye n'ubu umuziki wa kera mwe mwakora mu bihe biheze wa Christophe Matata ubona utandukaniye n'ubu tusiga turirimba ibishego gusa ibintu by'abana kuko abana no shoko baririmbira message s'il vous plaît vraiment namwe mumbabarire abantu nabaririmba ya tamba chomeka tamba inu chomeka donc muri iyi minsi tumaze iminsi tubona aba nyine iyi generation y'ubu bariko barakora ivyo mwebwe mutakoze bariko barashika aho mwebwe mutashitse nka Dramatic gukwiza miliyoni 10 ku ndirimbo imwe wa Fernando gukwiza miliyoni 10 zirenga mwebwe nkamwe nk'aba legend iyo mubonye generation z'ubu ziko zirashika ku vyo mwebwe mutashitseko mwa mwiyumva gute ndashaka kuhuza abahaga na Kidumu na Bidondo aba legend apana aba legend aba lili umu amagare muri legend unakosea donc bahaga na Kidumu ni aba lili legend donc na batate nimba legend umupapa bahaga na Kidumu ni batate kuko batanguye kuririmba avamwa ni kweli hana noma na mutu sosokei hana ubaya na mutu sosokei mtuambie kosa lake tujue wo mbona tujajua kosa la soso icho kitendo mnakifanya lakini Mungu atalipia o na muombea soso tu mimi jene alazwe pema marehemu sosoke alazwe pema marehemu sosoke alazwe pema marehemu sosoke alazwe pema marehemu sosoke Ndabaramukije amahoro y'Imana abone namwe mukomeze kugira ibihe byiza mwese mwahise muneza mukadukurikirana it's your boy your favorite Abdish Kijambele kitambala changu kimenipotea akikupotea kikupa mpenzi akipa mtageuka mama yeah mauja nipe kidogo we mama na mini mtu we mama na mini ishi we mama yes sir yeah umshonde subscribe nimba utarayishona kugira ngo exclusive interviews zigiye zitandukanye nizizoze ziragucika bombs bombardment inari umuji king of funny match the master the monster the tough the one and only I'm special upon alrighties I'm together with Benjo behind the camera. This is Mika TV Philly Jones Mika. Wow namuzanye General Bidondo legend kuva muri za demire wewe nkeka utaranavuka aririmba gushikana aka kanya imyaka irenga 10 ari muri kano gakino gushikana niyo munsi aracavugwa hirya iyo nino aracakora ibitiramo bigiye bitandukanye hirya iyo nino aracasora indirimbo ndetse nziza cyane zikavuzwa hirya iyo nino kuri uyu munsi wa none rero kuri screen zanyu niwe nawazaniye kugira ngo atuganirize aya ndetse naliya Bidondo turaguhaye ikaze kuri Mika TV. Na merci beaucoup ndabashimiye cyane. Yes sir. Abafanzi ba Mika TV ndabaye yambo yaga. Urameze neza ka Bidondo. Ego. Afu na wakamze unaonekana kama msaniki ukweli. Asante sana. Ni kwituma gusa na kindi kintu kwikunda gusa urabona umuntu yikunda c'est bien mu buzima. Okay. Afu hapo na valia ngapi Bidondo? Kikweli. Uno munsi mumbabarire sishobora kuvuga sishobora kuvuga mahera koko ndiko ndasaba abantu sponsor kugira ngo nsohore
album yanje ndiko ndategura donc album y'aba legend donc mvuza amahera ari abantu bazovuga wo wambaye amahera menshi kubera ko ushaka tugufashe kandi nawe umaze okay uvuze ati uriko uradutegurira album uri kumwe n'aba legend twitege ryari Gabidondo kuko nukashishije murange mbana kumvise ya donc album yanje ndiko ndashaka gukorana na babaririmbyi bakera benshi twarapambanye kuva 2000 kuduga donc bamwe narabasavye dusubizemo akantu ka kera yego ndose aba grand batate ngabaya bahaga nabandi nzoshima ariko bamwe ni ba generation wanje dufate tumaze kuvugana n'aba Lolilo Big Fizo Timax Yoya n'abandi n'aba Steven Sogo nababwiye ko vraiment nzogyoherwa mu yo album yanje arimwe mu aba legend benshi ariko turiko turasaba ama sponsor ni turaronga ama sponsor yakwiye kugira ngo bikunze bien yeah. Okay, ku muntu atamuzi Bidondo uducishiza ko ari ndirimbo yawe nkunda cyane n'ubu imbere ko dukorana ikiganiro namanje kumviza nk'injyo zine natamani twende ile mi generation mina kupenda kukwambia vinanishinda nenda huku nakuchungulia narudi huku nakuchungulia usinikatale mimi utaniumiza mimi kama basi una ungine bwana nifanye basi namba mbili kama wauna nambie yo nateseka sana mimi kila nikikuona na dondaro kila nikikuona na dondaro kusogele ya vinanishinda I love you mama minataka kuwa nawe yes Bidondo ngo nimba ufise uyundi ndakwingize mwana w'umukobwa basifumu ngiri wa kabiri Bidondo imyandikire yawe kumengetse ubwoba kuva zamani gushikana n'uyu munsi wacafise imyandikire ya cyane nifuza kumenya iyo hageze ko wandika indirimbo uba uri muri situation iyihe donc byinshi bizana inspiration ariko bimwe birazana ama true story mu bintu naciyemo ariko ndace ku ishure ngatraga umuntu oya akambwira no moi je suis occupé kubera ariko ushobora kudraga umuntu ari occupé ariko donc ukababara ukagira jenzogira info yose tukumona umuntu birashika donc tu avais échoué mais tu l'aimes encore aussi même s'il est occupé je l'aime je suis pas comme ça je suis pas il est dans oui. Est-ce que Bidondo on peut continuer l'interview en français non non il faut que bon ni byiza ariko tushobora kuvanga kuko ndakunda ko abafanzi banje benshi n'abarundi benshi banyumvirize nk'abaswahili bo mu Buyenzi c'est bien azandi sana uvuze ati hari akenshi murakunze kuvuga kwandika indirimbo ziri based on true story cyangwa se bivanye n'ibintu mwagiye murahura navyo ncie nibuka akantu kamwe hari indirimbo ufitaniye na Alaflo ya zamani sana aho muri iyo ndirimbo muba muri ko murishyuza umumabuja muvuga ati afani usinizurumuwe mama nipe kidogo basi indirimbo nkaziga ziba zifise ubutumwa buri direct amashira hamwe ubwa mbere yerabafata mu mugongo akabashigikira ugasanga ariko araba fasha no gusora indirimbo zimwe na zimwe nkaziriya ariko muri bino bihe nitukibona indirimbo zifise ubutumwa nka buriya amashira hamwe yabafashe mu mugongo wibaza ko ari kubera Bidondo donc jemo kubwanje ndibaza ko abantu bakunda umuziki aba papa bakunda umuziki baragabanya donc baragabanutse bamepotea aba papa bakunda umuziki donc abantu basige bakunda umuziki nabana donc natwe bica bitusaba ko kuririmba zigya ndimbo za pepe zigya zo kuruka zigya indirimbo zo kwandika za message ukayiririmba abafanzi bayo
donc abana donc nishobora kwinspira abana abana bakunda ibintu byo gutamba donc bisaba ko zijya ndirimbo zacu za gutanga ama message gutanga karorero donc zimepunguka nguvu ndashobora kuyandika ngairungika donc na poids izo bifise donc dufate aba papa aba mama abantu dukunda kwandikira ama message bameheba bitu ya muziki donc kubera ubuzima buragoye surtout muri Afrika benshi bariko barirukana ubuzima kugira ngo baze ku masho birabagoye donc kera mu bindi bigo turabona abapapa bashobora kuza kushona abana babo tukaririmba ukabona umupapa n'umumama bariko bararyoherwa ariko no munsi abantu baza ku masho n'abajene gusa n'abanyeshure donc uririmba indirimbo ya message mu bajene umwana afise nga 10 ans uruko ramubwira tulizala watoto 5 mimi naye Paulina donc nashobora kugutahura ariko umupapa amaze kuvyara uriko ramuririmbire yo ndirimbo dufete akagutahura directement kuko je ari indirimbo mfise yo j'étais marié mais j'aime quelqu'un à côté tout ça narayandise baranshimira gusa bakanzanira n'amakado ariko kugira ngo tuhure hanu ndabahe live music biragoye nibashobora kuza mu biteramo abandi ndabatelefona sasa vye biko utakuya ngo yo kesho daya batuto ku masomo vraiment je m'excuse nanje taona ngo vraiment génération yuanje bananitupa reka nanje ndimbe ibintu by'abana gusa byo gutamba binu wacu meka by'ama vibe kuko abantu turiko turaririmbira indirimbo ziwacu za kera tubona ko niba bari okipe donc sikuvuga ko ngo nibazikunda baradukunda barazikunda ariko benshi bari okipe n'ama stress y'amakazi stress y'ibitoro stress y'ubuzima donc nibashobora kuza mu ma concert ziwacu kera umuririmbyi ngabacanje wa Miss Christophe Matata ngabo Leonce twebwe abalolilo dukubite concert donc abana ni bakeya cyane donc abantu bakuze barashora baraza muri concert uko raririmba umuntu akakuzanira nga 200,000 300 1 million akaguha muri concert donc nico gituma twari dufise amahera twari dukunda n'aba general ndibuka hajya muri concert Maremu yarashitse hajya kuri station imagine general akaza mu concert aba president bakaza donc byari ibintu bishushe cyane muri sport abategesi baraza bakadushigikira me no munsi bwana kugira urashobora kumuha invitation bwana kugira ngo afike ni probleme ndugu yangu nico gituma indirimbo z'ama message zimepunguka tusiga turirimba ibishego gusa ibintu by'abana kuko abana no shoko baririmbira message s'il vous plaît vraiment namwe mumbabarire abantu nabaririmba yatamba chomeka tamba inu chomeka donc ariko umuntu wakuze ushoko kumuririmbira message ukamuririmbira kuno afata umugore wiwe afata abana biwe kuno ashobora kubandanya nakazi gukora niyo mu ndirimbo ziwacu za kera ariko umwana zijya ndirimbo ushobora gufata umwana wa 10 ans ukamubwira utakoze nakaje donc c'est pas bien umwana wa 10 ans ushobora kumurimbira ibintu by'amashure gusa okay umaze imyaka irenga 10 muri uyu mwuga wo kuririmba hari abenshi mwatanguranye bino babihevye abandi bagenda mu business agiye atandukanye ariko we Bidondo ego urafise izindi business ku ruhande ariko ntiwigeze uhemukira umuziki kubera kiga Bidondo en fait ikintu naragize experience narakoze ikintu bita futur donc futur dufate ya ndirimbo yanje usimuoni ule anapendeza donc melody ni abana message ni abantu bakuze donc ndiko ndaririmbira abana batambe harimo message y'abantu bakuze donc nico gituma ijya ndirimbo gushika no munsi turachaicheza partout barachayitamba usimuoni anapendeza anacha kukupa dada leo na kesho mimba kwako donc ndiko ndahanura abantu abavyeyi
asikutishe comme ça, c'est voilà. Donc nico gituma si jewe ni Imana sikuzimika cyane sinaragiyeyo cange sinarandi agati shora no muri Decembre ari umusani yaje nga T-Max tuzunanziza Desire kula kulipa turiko turategura giteramo cy'aba legend abantu bakera tuzotumira n'abaririmbyi bakera batate batate afu uvuze ikintu cha T-Max nshenibuka yuko aheruka gushika mu Burundi mu ejo haheze ariko ntitwigeze tukubona kuri airport byagenze gute gabindo ndo en fait sinagiye kuri airport narifise kibazo umwana yaragwaye donc madame nawe yari busy kuri kujopo bamubwiye ko ashora gukora mu ijoro nanje ngafata abana ndiko ngamufasha abana ndiko ndarindira madame arashise ngasa 4 z'ijoro kandi vole ya T-Max yari gushika 19h30 nanje kugira ngo nshike kuri aeroport byabaye birebire hanyuma nca ndamutelefona T-Max turire muri Malibu ndibaza ko abantu babonye Facebook yanje na TikTok naramuposinze turiko turasangira muri Malibu no muri concert yiwe ashobora gushika mu Buyenzi cange muri Gera Place namubwiye ko bikunze ashobora gushika nawe ukaduta mukatu havaye ku support kuko abafanzi babonye ko Bidondo azoba kuri tele bashobora kuza nabo bakaba benshi kubona muririmbyi wacu ni kweri kundana indani urukundo mwamwe mufitaniye kuva kera ndetse na n'ubu muracagwerekana mwebwe aba legend ariko akenshi barakunze kuvuga yuko iyi generation y'ubu aba baririmbyi bubu avani ntibashigikirana cyane nkamwe iyi generation y'ubu ntibashigikirana cyane nkamwe kera oui Mukombozi ndi muri interview grand frère mu kanya ndakwamagara grand frère wanje okay bo ni Mukombozi yari anerefonye abantu bose ni petit frère ariko abantu bose ndakunda kubamagara grand frère kuko respect umuntu wose amaze gushira itafari mu muziki ni kweri amaze gushira break ndamwemera ndamwemera ndamubaha okay ndiko ndavuga ati rero ati aba legend mwebwe urukundo mwamye mwerekana cyangwa se mugiriranira hagati yanyu mwebwe kuva kera ndetse na n'ubu muracagwerekana urabona T-Max yaje muragenda muramwakira murasangira ariko abenshi barakoze kuvuga yuko generation y'ubu aba baririmbyi ubu badashigikirana cyane nkuko mwebwe mwashigikirana kuva kera wibaza ko ari kubera iki mbega yo bari ingeso mbi bo bakwiye guhindura cyane bo kubwanje urabona bo na bugyagya shora kushiramo ariko monde yabaye ya mazombi imonde turimo turiko turakora mu buntu chaque pourcent ariko si byiza nishobora kubandanya nishobora kuduza drapo umwe ari kugwayo donc kidole kimoja akivunji chawa inyofe la force donc umuziki na ballon na kabumbu donc ni bintu birashobora gutuma igihugu kitera imbere donc ari abantu bafise ma milliard bashobora kuza kusponsoriza kuyazana mu gihugu kitarimo kitari muri show donc araba milliardaire bari hanze babuze ahantu bagenda donc bagasanga ngari umuziki ushushe bakaraba ama video bakaraba indirimbo bakaraba ba joueur barakina ama footballer abantu biruka donc bakabona ngari mu mouvement bashobora kuzana ayo ma sponsor na ma entreprise donc nicyo gituma abantu bose n'abapapa n'abategesi n'abantu bose shobora kubabwira mudufashe twabajene ugwaruka mudufashe mushiramo amahera mu sport mu muziki c'est bien kubera kidole kimoja kivunji chawa ara umsani anazaka anageuza bitu kuko message y'umuririmbyi iragenda très speed gusumba message y'abandi nico gituma no muri Tanzania tuko turabona abategesi
kuva batanguye ijya kwiyamamaza barakoresha abaririmbyi gusa Diamond Harmonize donc message y'abaririmbyi iko très rapide nico gituma n'abaga petit ko tusubire kwiga question yawe ndashobora kubabwira nushobora gutera imbere uri wenyene ari umuntu yavuye ngaha mu gihugu muri 2010 yagiye hanze aho hanze na televiziyo afise na yo ngaha na information zo ngaha afise ariko mukora ariko aribuka zijya ndirimbo za Bidondo akabona turakorana dufate je na Double J na Kiriku turakorana yavuye ngaha atabazi acarambaza Bidondo abo bantu mwarakoranye na ndombwa nugwaruka torakoranya acaratangura kubakunda kubamenya kubera jewe exemple je mfise 2 millions yaragiye hanze muri 2010 irangunda itazi Double J nibazi Kiriku nibazi Dramati ariko kujya kuntu ndiko ndabapostinga barafise nimero yiwanje turazinanye kujya kuntu ndiko ndabapostinga bakabona arabandi arundi gwaruka ariko ruraza rukarimba nico gituma naba petit nk'aba jeune banazaliwa baniski akiba nasikia Double J na Kiriku tukipiga tena pamoja ni kuchangamusha donc je peux pas construire la maison seule. Il faut que abo muede abo muasigirangi abo munu wa matara abo munu donc style zose tuzikubite gushika ngene abantu bo hanze babacha babona le Burundi c'est très dangereux. Oui. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas y arriver seul, jamais. Et je te dis la vérité, même aujourd'hui je te dis, rekinzigo, rekikuishira pembeni wenyene, même si ufise ma milliard, tu ne peux pas y arriver seul. Rondera abandi mukorane kugira ngo muduzi drapo. Tu ne peux pas ni ushobora kuduza drapo wenyene, nibikunda. Okay. Muri iyi minsi tumaze imisi tubona aba banyine iyi generation y'ubu bariko barakora ivyo mwebwe mutakoze bariko barashika aho mwebwe mutashitse nka Dramatic gukwiza miliyoni 10 ku ndirimbo imwe wa Fernando gukwiza miliyoni 10 zirenga mwebwe nkamwe nk'aba legend iyo mubonye generation z'ubu ziko zirashika ku vyo mwebwe mutashitseko mwa mwiyumva gute ivyo namaze kubabwira nibibahende ivyo ni ibintu vya internet dufate Dramati aramusumba Koffi Olomide ama views est-ce que Dramati aramusumba Koffi Olomide ubustar Dramati aramusumba Weranson ama views est-ce que aramusumba Weranson ubustar Dramati aramusumba Christophe Matata na Dika afise mu ndirimbo ziwe est-ce que Dramati aramusumba Christophe Matata ubustar ari indirimbo ya Dramati imaze change ya Double J change ya Kiriku ifise uburyohe ngo Samantha unakwenda wapi wishizeyo indirimbo imwe ya Christophe Matata donc yashobora gutora indirimbo zose nga miliyoni z'aba baririmbyi bugwaruka bubu donc numwihende ngo je namaze kuba ejuru uyu mu grand frère namaze kici hakiwezi kazidi iyi donc urashobora kwishinga bugufi ukabaza aba grand frère byagenze gute byagenze gute dukoruki mwe mwamaze kurengana mwamaze dufate gya orchestre ya bacanjo wa Miss uraza amatono yamaze gukora menshi cyane kandi bakubita music live apana bijya bintu byo kubesha abantu ma CD ngo bashira ama playback ngo nini live dufate indirimbo iwugurura RTNB indirimbo donc ari umugwaruka ashobora gukora indirimbo ikira indirimbo nyabaki sinibaza kabisa me bacanjo wa Miss barazikora donc ba grand ni grand batwegere dukorane kugira ngo twese tuduzi drapo donc ataba pande yuru bakifika kule yuru bitakwama bitaribika il faut tuangalie gisi tutajiunga ba grand na ba petit tujiunge tufanye muziki wa ukweli donc raba muri Amerika raba mu za Tanzania Diamond ariko rakorana na Niko salama yakora n'umuririmbyi wa kera Barnaba kandi na Barnaba niyo yanditse Diamond yakorana indirimbo na nani na Professor J na Professor J Chameleone bariko barakorana na Baedi Kenzo donc
bariko bararondera aba grand frère wewe aba papa niyo bagukunda urumuririmbyi wa kera nanje ugwaruka rw'abajene abanyeshure niko ndo barankunda kugira ngo twese dufate abajene dufate n'abapapa dukubita indirimbo imwe donc tuca dukubita featuring woza urazana abapapa na bamama wa kera nanje ngabazana abajene donc iyo ndirimbo ikubitse muri anniversaire papa aratamba mama agatamba n'abana bagatamba donc ni moto kwenda mbele ni moto kwenda mbele urabona nico gituma nababwiye bapeti ugwaruka abaririmbyi baba sasa chomeka chomoa tutumike pamoja bapeti musioni ngo tunazeeka mwanze kutukase nasie tuko na mamoto yetu yenye tulipigaga kule mbele hamutazifika eko faites attention twagiye mu Buganda turiko turagwana turiko tura mapama waji turiko turagwana n'abatanzania Fizo akaduga kuri stage ibaze lak double yaje tuca twinjirana cagikoko mama we cyaraje pam je nari mutanse Sam Kiradodora na Yakubino bariko bararirimba nanje ngabambye jewe ndumuririmbye ariko sikuwa ku list me takuja kusupport ijo tupige turiko turagwana n'aba Lucky Dube eba bagya bacha umbe Burundi ni wapi mbona aba tunaona ni banya Burundi banatutesa tuliingia na ngoma chacha donc abantu bacabaza aba bantu bavuye niba wapi banaingia na bimangoma bitumwa byatari donc tuliingia na moto moya wa hatari aba peti abawezeza betu tulifanyaga si kweli tunabema mangoma mukichwa bitumwa byatari tulifanya bitumwa yenye basi sema ngo bachafanya vitu unajua si tulipambana na mainchi Benin Steven Sogo alienda Benin dufate Cameroon Nigeria nani Uganda anabanyanganya makupe analeta hapa Steven Sogo anapiga nanga gatira no ana ilebo mon pays Burundi ilebo situshafanya vitu vya maajabu nibavuze ngo twebwe twamaze gushi tulifanya benye mwe mutafa tulifikisha muziki no ne dis pas ça petit frère non okay bidondo muri essayer kuvrire bonye ni kama vile nisha tengeneza vere fanta na wewe unaeseye kutia ka decoration ni kweli jubi tubikuwe bien mais hapana kusema wewe uliutengeneza si tulibatengenezea tukatia matafari tukatia manjanja tukatia kila kitu mwe mkakia sasa kupagana rangi lakini nyumba isha mapema sana asante sana afu ubona umuziki wa kera utandukaniye n'ubu umuziki wa kera mwe mwakora mu bihe biheze wa Christophe Matata ubona utandukaniye n'ubu ikintu badusumba aba petit bari très fort kuri réseaux sociaux yego natwe biradufasha kugira ngo abantu bagiye hanze baronge message très rapide niyo kintu badusumba ariko ibindi bintu kuri stage kuririmba kwambara donc ibintu byose by'umuziki à part réseaux sociaux na wazidi yani tunawazidi réseaux sociaux gusohora clip nziza bapeti banapiga clip mwabala donc image qualité ni gwaruka barakora bien barashira ama millions mu muziki bien mais lakini ibindi bintu aba legend turi très fort donc nikimona lolilo ku stage mimi mwenyewe nasikia boga lakini kiona abapeti wengine ku stage maswata ata ku micro umuntu ariko rakubita playback akagira swata mu indirimbo yiwe vraiment no live music afate micro alirimbe live donc na abako foro ashobora gufata kitari agafata kitari agakubita kitari ariko araririmba okay ari umuntu ashobora gufata kitari umustar akatangura kuririmba nali ya petit natoa machozi ni kweli natoa machozi afa nawe live naiweza live mkali wa show mkali wa live music kama vishu kama vishu attention vishu ni bala tena anaweza sana ni kweli ni wa zamani alikuwa anaimba atakuma misa hari ibintu wigeze gushaka gukora kera ariko na nubu kandi bitarakunda kubikoraga bidondo mu muziki ibintu oui ni byinshi
Mbo ni byinshi cyane sishobora kubivuga byose. Ikintu donc subiramo iyo question. Ati ni nk'ibihe bintu wamye wifuza gukora kera mu muziki ariko na nubu kandi bitarakunda ko ubikora? Mbo ikintu cya mbere kiriko kirambabaza showbiz yaje vraiment iri hasi. Showbiz kufatana n'uburyo ndatanga ratio ku munsi gutemberana n'ama bodyguard tout véhiculé. C'est très dur pour moi. Ariko abantu bariko banyumviza bamwe bamo bashobora kumfasha bakansponsorisa ibyo bintu sindarabishikako. Ikindi kintu mbo arama clip ariko yaraza ama clip ya gushira mu buryo bwinshi. Hayo ma clip vraiment sinarashikako. Ndashobora gushora clip mu mahera make ariko ndababara donc sinari nshase gukora uko ariko ku les moyens na kandi sinshobora kubiheba kandi na sinshobora kureka donc ndiko ndakora ibintu sindasha donc nshobora gushira donc clip ngayitoranga 3 millions ngayikorera muri 1,500,000 ndababara ariko sinshobora kureka abafanzi banje umwaka karengana sindabaye akandirimbo ngakamwe. Donc fuma ndatore 1,500,000 ngarondera abadada bo muri quartier ngabapanga murabona turakenye mudufashe. Donc ngasora nga clip nka 1,500,000 nudu kamera nutu c'est très simple tugatamba ariko kubwanje jewe ndashaka gushira amahera muri clip nga kubita umuziki abantu bakabona ewana Bidondo yasubiye kuri ewana kuri ya niveau gusumba pana yakera nasubiye mu 3 fois. Ya collabo wigeze kwifuza gukora ariko na nubu utarayikora ni ihega Bidondo? Collabo ndakunda cyane gukora. Yari collabo ya tori twabipanze na Bahaga. Bahaga collabo ya je na Bahaga na Kidumu. Ariko twamaze kuvugana na Kidumu n'Abahaga namucishemo gatoya. Ndashaka kuhuza Bahaga na Kidumu na Bidondo. Aba legend apana aba legend aba lili amagare muri legend unakosea. Donc Bahaga na Kidumu ni aba lili legend donc na batate nimba legend umupapa Bahaga na Kidumu ni batate kuko batangiye kuririmba avamwa ni kweli batangiye kuririmba je ndi kwishure ndibukana Christophe Matata hajya kuri Palais des Arts kugira ngo ninjiye kuririmba hajya bambwiye Bidondo we panguza kwanza buchafu donc je ndiko ndaririmba bakiriya bariko barinjira Christophe Matata ariko aritegura nabaye mu dansere mpe ndiko nacheza na manyoa Christophe Matata iko naimba yo donc ndakunda abantu ba niko nataka nitumike na watu wamenianza muziki tangu zamani. Hata kindibuka juzi turabonane na Jeremy ndamubwiye jewe ndiko ndarondera uburyo dukubita indirimbo na Christophe Matata na Bahaga. Donc naburyo mfise bwo kuri habo bantu ariko ndashobora kubafukamira ngombe aba grand frère jewe vraiment dukorane ngakanu gato ya basi. Vraiment respect Bahaga ya ndakunda style zawe ndakunda ndirimbo zawe respect Kidumu ndakunda ndirimbo zawe style zawe vraiment. Okay ufise Bidondo Fashion mbega icyumviro cyo kushiraho iduka ryawe cavuhega Bidondo nena kuzi kera muri zanani ahamujabe na Bidondine mugirana ni imikeke afu icyumviro cha Bidondo Fashion caje gute? Urabona mbo je namba yuko ariko je ndo mupapa 45 déjà 45 c'est beaucoup. Ni kweli ndiko ndagenda muri 46 ans ndo muvyeyi mfise umwana shaka kuheza amashure mfise 7 enfants bo n'abagore batatu abandi soso les générations turavanye barakunda amahera baramvuruga gusa nchanda baheba ariko turagiza mariage je n'umuntu ndongora sibijya bintu byo kuyibaho ya mina letalar nachukua mtoto mbo
umugore wanje wa gatatu ndabona ko ari très respecté aranubaha akavuga aramamagara papa Abou on fait quoi on peut pas vivre dans la musique il faut qu'on fait quelque chose dukore hanu twaguruye ahantu mu ijabe ahantu mu isoko turadandaza imikeke turugurura akantu nk'akabotike hajya kuri sisi ngamubwira mama dukora akantu kuko ari igihe ndabura amakaraoke ndabura du concert naho karaba kugura ibyarage by'abana amashure minervale cet enfant c'est beaucoup mbo uyu turafise bidon bamwita bidondi turavyarira abana bane mbo umugore wa mbere ababiri ariko turahebanye gusa bariko bananikoroga sana bananipa stress nanje ndi umuntu sindakunda stress hano hose nshobora kuba niko ndafata kaeri mu kabare n'abagenzi bakaza bakatera inguru c'est pas bien moi j'aime pas ça oui okay Bidondo Fashion sasa yaje gutega Bidondo Fashion cyo cyumvira cyo kwishiraho cyaje gute kwari ugukuza business canke washaka uze uraronka ukura ugukuza business donc Bidondo Fashion ni zina ya Bidondo ivyashara donc Bidondo mudandazi ari Bidondo muri rimvi nundi Bidondo akora mudandazi sinarifise ubushobozi bwo kwangaje abantu ngabajera abakozi kenshi ndakunda gukorana na madami abakozi dufise ni bakeya donc abakozi benshi nabwo mfise madami yaramfasha bimwe bikamusumba ngagenda kurangura ngamufasha nico gituma abantu Bidondo Fashion Bidondo mikeke Bidondo makayabu Bidondo bitumbura donc muhira ari gihe turadandeza ibitumbura tunachuruza mikeke manguo makayabu Bidondo makayabu turayikura hajya muri muzagoma Bidondo makayabu donc ni kurondera ubuzima kugira ngo abana bafungure amashure probleme iyo umuririmbyi afise izindi business ku ruhande akora bimufasha iki mu muziki wiwe nico gituma nanje ndacari muri vurugu y'umuziki kuko rimwe arigiye umuziki wanje uraryama ngaraba inyungu yavuye mu vyashara mu vyo ndiko ndakora ngatanga amahera bakangorera izindi ndirimbo ngazibiri ngaturisa mu internet nico gituma nshobora kubanura n'ugwaruka n'abandi baririmvyi dukore udakoze nakage musizara ukazi kufa maskini mimi nikuwa nauzisha mikeke na nuka shombo mujabe watu wananicheka lakini watoto wanasoma madami anapata kitenge na sinshobora kubura mainite kandi sinshobora kudodora ku mugenzi ngo mfashe ibyarage interfaction no muchana nanuka shombo lakini mangaribi nambara bien ngagenda na madame ukabare tugafata kaeri ka pochette c'est la vie continue comme ça muguhera heza uyu mwaka c'est la vie ni indirimbo ya c'est la vie ya Monia Flair c'est la vie oui c'est ça Monia Flair na Linoji oui uyu mwaka ugomba uhere uduhaye ibikorwa biki ya Bidondo muguhera heza uyu mwaka imbere yuko dusigaje amezi abiri urashobora guhera uduhaye ikintu gishaje canke tukwitege mu mwaka uza mbo uyu mwaka nzobaha clip yanje je nyene naritegura clip ya Jena Lolilo ariko byarangoye gato ya kuko Lolilo yinjiye mu management bisaba ko ni ma processus maremare kugira ngo ijya ndirimbo yacu twateguye na Lolilo isohoke cyandabona jewe kandi nakubwiye sishaka ibintu bimvuruga cyandabiyegarika kwanda cyandaraba kuntu ushobora gusora ya je nyene nipige wafanzi kidogo hata mudundiko nini okay muguhera heza ubu buzima tubayimo ngaha ku isi Bidondo bumaze kukwigisha iki donc n'urukundo donc genda umuntu wa peace mu bantu bose so mubaririmbye gusa ndakunda gusangira n'abantu nda respect umuntu wari wo wose ndamubaha
uwambaye kandambiri utambaye kandambiri ufise amahera udafise amahera abantu bose ndabahamagara grand frère donc naraciye mu byinshi donc narabuze ubuzima naraburonse naraciye mu magasho naragwanye naraciye mu madivorce donc nabona ko tout ça c'est pas réel que je sais pas mais oui. Je vivrai comme ça pour la paix pour aimer toutes les gens parce que je sais pas là où on va mais turagenda gusa na espoir gusa on marche comme ça yeah. Okay. Muguheraheza turirimbire indirimbo ukunda cyane gusumba izindi ko indirimbo zanje zo ndazikunda ikunda cyane gusumba izindi ari indi ndakunda kuririmba kuri stage donc sishobora gukora concert style nyatamani ige ntibura asikutije niwe zigakunda hari indirimbo ni true story angaziririmba ngatangura kurira indirimbo zibiye ziririmba kwe donc yo mais ari zimwe ninjiye kuri stage dufate iganga ya Sosokey ya igandirimbo stage yariyo yose lazima uyiperform bwana napenda kuperform ya turirimbire basi yonyene ya Sosokey afanye tumkumbuke tena hana noma na mtu Sosokey hana ubaya na mtu Sosokey mtuambie kosa lake tujue wo mbona tujajua kosa la Soso hicho kitendo mnakifanya lakini Mungu atalipia o na muombea Soso tumimi jene alazwe pema marehemu Sosokey alazwe pema marehemu Sosokey alazwe pema marehemu Sosokey alazwe pema marehemu Sosokey marehemu Sosokey nibe bintu bibiri wibuka kuri Sosokey donc Sosokey ku mwaka turaorganiza akantu mu bwiza kubera Sosokey yari umuntu yanyigisha kugira ngo ninjire muri studio ni Sosokey kugira ngo nambare neza ni Sosokey yaranyigisha kwambara akanyigisha kuri kwinjira muri studio gupanga program zo muri studio kuko kutangura kuririmba narabimenyeye mu isengero ariko Sosokey yaranyigishe gupanga amajwi gupanga ibintu muri studio ushobora kuririmba ini refrain ini couplet tout ça donc yaranyigishe kurondera kuntu nitoke vipi yaranyigishe kwikunda donc kukunda ivyo ibintu ndiko ndakora donc yarama espoir donc usikwe usikate tama donc gushika ubu ndiko ndakora conseil grand conseil 60% 70% yavuye kuri Sosokey asante sana Afrobeat no tugushimire cyane merci beaucoup wakoze cyane kanibaza ko ni munsi nitwa kujya karo zobanguka nkuko wabangutse uyu munsi asante sana kabisa na pia na mimi ningependa kuwashukuru asante na musikose kunitembelea na mnimbali mumvise konfisi giteramo hanu mufise déplacement mufise ubushobozi karibu niwape show itakuyo siwe nawazi asante sana okay kadugushimire nawe tukabanye kuva ku munota wa mbere gushika akakanya my name is Abdish nari kumwe na General Bidondo ugende kuri YouTube channel yiwe umushondere subscribe ndetse nonga kandi kuri Free Chance Mika umushondere subscribe nari kumwe na Benjo behind the camera pick your dreams and go after them so that one day when sounds ready you were the first one to notice flow of knowledge too if you don't I don't care woo ciao ciao